Okay, ngo ati abarundi amajana ane na mirongo itandatu na bangahe mbega ati na babiri bagomba babirukane ngo muri Amerika, mbega vyo bari vyo? Inge tubirabe. Ati ndagarutse muri uwo mwakeye kari kwicano Dieudonné Ndi kazina manyitwa Nijimbere Dieudonné uri mushasha ati ntibagire kugira like, subscribe, comment, utari mushasha naho ntibagire kugira partage, ati rungikira mugenzi wawe iyi video kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri, ati ukuri aho kuri kwa nta handi naha nyene. Ino munsi nkuko n'iyindi misi ni ibintu bishasha, vyo bari bishasha mugani sinzi ko ari bishasha. Sinzi ko umaze kubona iyi picha au iyi report, iyi menyesho yaciye kuri Yaga Burundi, aho berekana yuko ngo ati burya ngo abantu amajana ane na mirongo itandatu na babiri bagiye kwirukanwa b'abarundi muri Amerika maze n'ibindi bihugu, ngo abo bantu badafise ivyangombwa impapuro. Mbega vyo bari vyo? Sinzi mugani hinga tubiyaga. Ubwa mbere na mbere ngomba kumenyesha yuko ego Trump ariko arirukana abantu benshi, mugani cane mwaka kanya uri kurabona iyi video yirukana abantu baba criminal, abantu vuga ngo ati n'abakozi ba nabi, abantu bagurisha ibiyovyamutwe, abantu bagurisha ibintu vy'ingwano, bajya uvuga ngo ati n'abantu bari mu magenge uko nuko baciye mu busho bararekugwa uko nuko bavuye mu busho ugasanga binjiye atantuze nyene ta mpapuro bafise, mugano ugasanga n'abantu b'inkozi z'ikibi. Urumva mwaka kanya kweri ariko arabirukana, ariko arabasubiza iyo bavuye. Cane hariho bamwe kwiraraba ngaha ku mantuzenya ku ma YouTube berekana yuko bamwe bava muri Heri, abandi muri Colombia, maze n'abandi muri Mexico, n'ibice bitandukanye. Ego ngo ati ivyo nivyo kunukuri, muga ntutinye kubera hariho n'ibindi bintu vyinshi, ama video menshi ariko araca ngaha menshi ariko araca ngaha yerekana yuko Trump yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kwirukana abantu bari bo bose badafise ubu citizenship, badafise ubwene gihugu bwo kuba muri Amerika. Kabona ngo ati ngo yagiye ku mashure, yagiye mu mashengero, yagiye ahantu hari hose usanga hari abantu ariko arabakurayo arabirukana uko nuko, ngo ati vyo n'ibinyoma vyinshi n'ibinyoma. Ego bariko barirukana abantu mugani ndizera ntibaragera kugo gwego ngo ati ngo bagiye ku mashure kurondera y'abantu, bagiye ku bitaro kurondera y'abantu, ku mashengero kurondera y'abantu, ngo kubera niho binyegeza ngana ubwo burenganzira ndibaza barabufitiwe. Ego mugani ivyo ntibiriko biraba vyinshi bica kuri TikTok uko nuko usanga ari binyoma. Hariho bimwe usanga vyarakozwe n'amantuze n'ama internet y'iki gihe yitwa ngo ati artificial intelligent, ubumenyi ako kandi kajambo sinzi ngene bakavuga mu Kirundi, ubumenyi bw'internet, aho ushobora kwandika amajambo kavuga byo wigombe, hanyuma internet ikagira isanamu au video ivyo wanditse. Gomba ngo ati kubona Trump ariko aravuga ibiki au ICE ariko arakora ibiki n'ibiki vyose ubu barabifise. Rero keshi na keshi nawe muntu uri kuraba bene aya ma video uzuririnda kubera ngo ati mwiki gihe tugeze mu bihe vy'ibinyoma, ibihe bigoye, ibinyoma biri heshi muri government, muri leta, mu mantuze makuru asanzwe, ayo manusu turaba nyene ku ma TV yacu. Urumva umuntu wese afise umenga ubutegetsi bwo kuvuga ivyo yishakiye uko nuko. Rero hari ibinyoma vyinshi bica ngaha kungurukana bumenyi ku mantuze, ku ma TV, ku ma YouTube uko nuko. Rero nawe ukwiye kuzuraraba ivyo uraba, hanyuma wiha icigwa kugira utahure yuko ari ukuri. Ego muganda ndakwibutsa yuko ngo ukuri ntahandi kuri nahanye. Nino musi tugiye kuyaga kuri iyo ntuzenya iyo post yaciwe kuri yashishijwe kuri Yaga Burundi, aho berekana iyo list
rero ubwa mbere na mbere ngomba yuko womenya ijya list ngo ati niyo guhera November mu kwicumi na rimwe itariki 24 kuduga. Rero sinzi ko ari kushika mwaka kanya turimo mu 2025 mu kwa mbere, ngo yaba abantu mu bihugu bitandukanye batafise ubwene gihugu bashobora gusubizwa iwabo, abo barindiriwe gusubizwa iwabo. Hanyuma ndagenda cengenda kubiraba kugira ndabe ibintu kari ivyo. Genda genga kuri ICE ku page yabo abajejwe kwimura aho kuvana abantu batafise ibyangombwa mu gihugu cabo. Si kwimura abantu bari bo bose, oya barakora n'ibindi bintu bijanye n'abantu binziza ibiyovyabwenge, ibigwanisho nyene vy'ingoho uko nuko, maze n'ibindi bintu nyene bishobora kubuza umutekano mu gihugu ca Amerika, aho maze ni mu gihugu ca Amerika uko nuko. Sindovuga ngo ati maze ngo ni mu bindi bihugu vy'ahandi, kubera nabo nyene barafise ingene bafise ababijejwe, abantu bajejwe umutekano w'igihugu cabo, bafise n'irinzi zina ryabo uko nuko. Rero ngiye kubiraba ndaciye nsanga yuko izo namba wosanga ari izo z'abantu 462 b'abarundi bashobora kwimurwa bagasubizwa iwabo batafise ibyangombwa uko nuko. Mugani ngaha ngiye kuraba vyerekana yuko mu 2018, 19, mu 2020, mu 2021, mu 2022 na 2023 abantu bagiye barasubizwa mu bihugu bitandukanye kubera aya masezerano batanga y'umwaka uranga umwaka uba waheze uko nuko. Urumva ivyo bikorwa baba babikoze. Mugani ngo ati kirya gipapuro si bikorwa bakoze, mugani bikorwa ngira bazokora vyerekana yuko bafise abantu bangana uko nuko mu bihugu bitandukanye. Mugani ugiye kuraba ngaha mu Burundi vyerekana yuko burya mu 2018 abantu bashoboye gusubirwa ni 14, 19 ni 5, mu 2020 ni 10, mu 2021 ni 4. Ngo maze ngiye kuraba ngaha mu 2022 umuntu yasubizwe mu Burundi nyamba atafise ibyangombwa, nyamba yarakoze ibintu ugasanga bitumye bamusubizayo uko nuko, ngo yari umuntu umwe. Hanyuma ugiye ngaha kuraba mu 2023 bari abantu 3. Hanyuma ngiye kuraba ngaha mu ntuze ya 2024 vyerekana yuko abantu basubizwe bo mu Burundi bari 5. Urumva ivyo vyararangiye, abo barasubijwe bararangiye, ivyo vyararangiye. Hanyuma iyo list yo kuri yaga twaravye ni list yerekana ngo ati gitigiri c'abantu bashobora gusubizwa bahereye mu kwicumi na rimwe itariki 24 ngo ati ni 462. Nayo burya kwera abantu bazosubizwa aho ntibazosubizwa. Abo bantu bameze gute? No Murundi wari we wese hatuye hose mu gisagara cyo muri Amerika aho bimeze gute? Ngo ati humura ngo nta hamwe uzogenda. Burya keshi na keshi barondera abantu b'inkozi z'ikibi, abantu usanga batatanga umutekano mu gihugu uko nuko. Yego urashobora kuba waraje ngaho visa yawe ukaba yaraheze uko nuko, kandi baza bashobora kugusubiza kubera nta vyandiko ubufise vyemeza yuko uruwo ngaha aho bakakubwira ngira ushobore kwa applica yindi biravana. Mugani ndizera neza na neza umuntu yomenya ukuri aho kuri baduhaye iyindi ntuzenya report yerekana ivyo bakoze mu mwaka wo mu 2025 bakatwereka burya abantu basubizwe bangana uko. Ico gitigiri kiriho mugani aho usanga atari bose, ugasanga mbere maze basubiza abantu 10, 15, 4 uko nuko. Mugani ngo Trump ari kwarakara cyane kwibi bintu ngo atarondera umutekano w'abene gihugu cyo muri Amerika. Ego tinugire ubwoba, vyose ni ubugombe bw'Imana. Ego reje ngiye kuraba ngaha ku kahise kabo ngene vyagiye biragenda, ama report bagiye baratanga, bibonekana nta bantu benshi bagiye barasubizwa mu Burundi. Mu bindi bihugu nabonye nuko nyene mugani birerekana yuko ngaha mu Burundi atabantu benshi bakunda gusubizwa, maze nico gitigiri uri kurakiraba uzosanga atabantu benshi basubizwa. Ndizera nta bantu benshi bazosubizwa. Vyose mugani tuzobiraba niyo vyaboneka yuko basubizwe uko nuko, ngo ati nta kintu cinyegezwa, vyose biri ku mugaragaro. Ego burya ka video karaka mugani muri bihe tugezemwo
kenshi na kenshi hari ibinyoma vyinshi bibuza amahoro umuntu, bibuza amahoro abantu, ububeshi, fake news vyinshi. Rero bikwiye nawe kuza uraraba ibintu ubisuzuma uvyumvirako kugira nawe ntube mu bantu aho ntufatwe mu mutego utabukwiye gufatwamo kandi wawubona ingene umeze. Ngo singaha muri Amerika gusa maze no mu bihugu bitandukanye propaganda, ububeshi, ibinyoma uko nuko vyama vyaciyeho. Bivana nawe ngene uvyakira, ngene uvyumvirako, ngo ati ntuzoza urizera ikintu cari cyo cyose ubonye. Ngo ati jewe kwe nta muntu ndizera, mugani ndizera si kuvuga ngo ati ngo sindizera, ndizera ivyo ndibone. Ego mugani kenshi na kenshi ari ibintu ushobora gusuzuma ukabitahura neza ingene bimeze, ukashobora kuraba ngene akahise k'ivyo bintu, ntupfe kwemera ibintu vyari byo byose. Ego Trump ariko arirukana abantu, ariko aragirane mugani isi kuvuga ngo ati ngo nawe ngo urimwo mwabo. Ego ngo ati nuko biri. Maze hari amakuru menshi ariko araba mu bihugu bitandukanye, ngira navyo nyene tuzobiyaga mu bihe biri imbere. Gusa ndagusaba ko wogira like ku iyi video, uyirungikira mugenzi wawe kugira nabo nyene ashobora kumenya ukuri aho kuri. Akazina kanje banyitwa Nijimbere Dieudonné, tuzosubira kubona niyo twabonana.